Umugore w'ikijuju abwira umugabo kora ku mufuka ukore ku musoro, ngurira igitenge co gukwembeka, ngurire n'ikindi co kurimana, nibaja kugufunga nkugemuriye, bazombona n'ubu bwiza bakwihorere, ahiye nimurabiye he, ahiye nimurabiye mama we, karemera uwangangowe, muragende mubwira bimuhira, muragende mubwira bimuhira. Kano kari mbukumvije gute mutse neza gusa wasaba abantu baririmba ibintu nkayikati n'ibintu mu kuvyiyumvira babikuye mu mutwe wabo kibuwe kamera n'ibindi bintu neza ama rero sho kwanza reka tubanze tuve muri telefone yake kudusamaza gusa wewe muri no misi aho kuntu jemba mbona umenga ntumeze neza nkayikati nemwe n'ikihe kintu jewe byose genda bikora gusa we sinzi wewe hari icyo ubura none yane kumenga ntuburi cap none ntucangamutse ni kubera abantu hamwe ikibazo kubera ko wenda kuzi iyo ufise ikibazo ntubushaka kubimbwira kandi jewe buri gihe ikibazo cyawe giyaranja uburyo bwose nyanje uburyo bwose nogikemura mugabo wewe ntubushaka kubivuga sinzi nta kibazo kiba gihari changamuka rero basi hiki ndiko kipumulio waryohe no waryohe penga rero nyimba waryohe ega joko kulipa mbona umega ulichechekeye mbona umega ndiye murapoga bavuga ati mama yangu ndaje muhurutura hivi tunatonganiriza umusheri wawe usumwe wewe ndashaka basi nko mu minsi iri imbere Jata. Ibindi byose twavuga ni bwambe. Eka jiwe ibintu byo kuzandaza ndagusanga mu gahinga jiwe Uruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogoshinga. Arera hakomejeje kumuganje. Ndabere kutuntu nikorera. Ayo namabuye canke nivyo. Hey! Haye mite. Wema sana. Niko hari nashonje. Reka je ibintu uyu munsi byasuye. Ene wemeze gute? Sawa. Kanda dede masayi yabeshe. We ntibona ukumenga we ntibyo uboneka umeze nka masayi baguma bayereye. Abantu twikundira swingi twakora. Sasa huyu Sha nawe turayerera nzura bakamara uzoyi. Wewe burya nkawe uri muraraba nko ku myaka ufise kwe. Uraho wewe uri umuntu aguma yiyererera wintwera n'ibintu. Aha jewe ndimo aha Jefferson. Haye mite. Urasa. Urarosera ibintu wiyemera kuri jewe urazi gituma ntatereke utengweke gituma je ntatereke ikindi nacyo ntibakubaho udafise amahera kera hakuno genda guhenda abakobwa tumaza nirirwa ndibera ubwo niko buzima ushaka kubamwo wewe je nibera mu buzima bw'ihoro umviza muhungu bazenda ubwiye jewe muhurutura nahereke yanze ndahurutura ibintu umugabo ubu harageze igihe ndavuga ati reka bitonde mbeho neza mbeho nk'abandi wowe kwamva udashaka kumera nkuko jemeye kanatsinda wehe kutanakomeye komera hari ko reka ndakubise nigire kwinywera ibindi wewe umuntu ategerezwa kugupiba wehe kutanakomeye How do we have this? ngo urakomeye je ndakomeye ndakomeye tubona afise amaboko ngaho none ayo maboko ndiko gukomera Haye mite. Bami. yaba ukomeye we nawe ufise umukobwa we gumana uwo mukobwa je nanjye ndagiye we turasubira abone hari abantu jewe ubu umenga sinzi ngene bameze ne kujya ntabona imyaka agezemwo kwera baridi masi kipupwe ukivaka mafuta Yesu. mugabo we nawe nubundi umenga we nturimura we umenga ino musi ntiwakuryoheye basi ngambiye mugabo I don't want peace. ubuzima bwanje bwo kwinywera itabi n'inzoga I want problem always. anashoboka nawe n'ubuye n'umukobwa ntamutuka ntamukobwa nzira neza
burya vyoba vyiza ingeso mbi zose fise ndazihagaritse nuko sanze n'amakara nari kumubwira yuko ibintu byose bibi nakora ndabihagaritse ahubwo kubw'ibyo Kubabaho. ndatembera ntigukuntu nokwigenza neza mu bantu. Ndio maana hali ya hewa ieleweki. Sawa sisi. Unaweza gute none wewe? Sawa kweli. Andi wewe ndimo ndakuraba ndabona umenga uri chapra cangamutse. Ego. Were nyimbo cangamutse we nagira ndaguhidiye. Je burya je hariho umuhungu azaragenda yigira ibintu ngo ni masara. Jewe nashaka ngende ndamugutetse wewe ugende umuhuriye n'ubwoba. Kuko ndazi wewe arifitiye n'ubwoba we shaka ndaguhuze nawe. Urabyemera wewe ndaguhadiye. Ndizi nangorane mukagusabiye bari make. Oya basi ndaguha vemera ngorane. Sawa. Wewe ngo tugende ndamukwere. Ego. Funka! Hey! Ayé mi tèmi bá mi. No, 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 no. Emisoro bitavuga neza. Mwenyene n'umuhangara nyine tugucenganye kwirengana amanenga batekereje. Mama yangu. Game over. Uriyumvira ngo rekende kuraba ujyamo. Ariko yagiye kocha ku muntu kuri yicaye ahantu yatekereje ari we wenyine bivuge ndatamu ubwishije mu biti yake. Ayé mi tèmi bá mi. Nuko nakiriyaga. Kuko kuwa Mungu naragiye gusenga. Mbere Kubabaho. naho ufasha abakecuru Uteweke. bateruza ibintu bari batwaza. Abyumvise ikintu rero gihari je nari nkeneye umukobwa Mugabe ingeso nzi muhira hari afise. ingurube zishika hanyuma n'impene zishika ndagenze ngo ni mwicuma sivyo Yego. hamwe n'ibihumbi 2 wemeye ukankunda ivyo byose byashika ari byawe kuko je nakiriyaga kiza ingeso mbi zose nanyifise nakaye Bari bambariye yuko uzi gutereta. Tata, nikamwire nuze we. umva n'abantu baguhenze Reka ne bambere. Rero ndabyumva ko tunazi no kunaresha. Kugira nze banze no kuma mahera. uko niko vyagenze ntarure rimwe kabiri gatatu wambaye Ahantu mukuresa amaze kubanza kuvuga ibintu byose tonzerega rega umuntu mukugukunda n'abanza ko. oya niwigire navyumvise mba baguhaye amahera niwigire Reka kunyirukana. igire Reka kunyirukana. igire je nta kintu mvugana n'abantu je barize guhamagara byangu Oho mnatano kunazi no kunateta gureka nigire. igire Nta numva na ko. igire abakobwa nzobanga abandi Mwana urarondere. Eko kandi sa. ubu nyene kweri n'umukobwa aje kundamutsa barinze kumama Chisa abakobwa Sasa huyu sinzoga sha vyose ndabihevye